oye umva kwa nyumva je cambere kwanza ico je numvise kuri mupeti wanje ariko navuga ati kwanza usanga ko ari jewe namutanze mu kuzimu ni jewe gute canke usanga nyene akeneye ko ndamucorera nta kibazo nivyo keneye ndagucorera jewe nta namahera yawe nkeneye kuri uno mwanya je cyo nari nkeneye waragitwaye kandi ibintu ntibitegezwa guhiranga umviriza bro njenga bro ushobora kuvuga ngo wagiye hanze hehe hata passport ufise hanze ushobora kumara iminsi 3 kaca wongera ukagaruka mu Burundi ufise itunga nk'iryo onye bro birumvikana abiskiriziki wa journaliste ndakubaze waje no mutoyi wanje kumufasha kunyagiriza icyaha je sinaje kumufasha kwagura mwagiriza umviriza bro umviriza hari so nimba kwanza ico cagihari umvise nimba munyagiza kwanza icyaha mugende ku butungane bwawe kandi tubi Ali bakunzi ba Inyishu Media mumeze neza murakomeye muri good muri okay jo meze neza cyane njewe ntari Jesus Carmelo imbere ya kamera inyuma ya kamera hari Bobo Vanchi mu kameramani wanje mushasha kuko Benisha amazi imisi ari mu kibazo kitameze neza aragwaye Imana ibandanye umworohereza ahari hose ndazi ibisabisho byacu n'ibisabisho byanyu biratuma aza gukira rero ko nkuko mumbona ngaha anyinicaranye n'abasore babiri ku bantu bazi bakurikirana ibiganiro byacu bya Inyishu Media umusore wacu ngaha muramuzi uyu ni Bukuru aheruka kubura ihasagi wiwe rya Butoyi kandi ubu nawe kurundi ruhande Jesse na ndamubona ariko twaramutse tuza ahantu asanzwe aba nawe nyene ni mukuru waya mahasa abiri rero ntituzi ikibazo coba carabaye hagati y'imiryango ibiri ni umuryango umwe kugira ngo bicemwo ibipande bro sinzi impere hehe sinzi impere ino ariko mpere ngaha anye kuko ndabona ngo umutipe ni washavuye cyane bro urameze neza meze nabi gose ndashavuye gose ntomera nayi warabuze mwene wanyu so ariko rero bro pore sana wihangane kuburi hasa ndazi ni ikintu kibabaje bakonze Inyishu Media ihasa n'abantu bavuka ari babiri bakazira rimwe rumva bonka rimwe bavukira igihe kimwe rumva umwe apfuye bisigura usigaye kuri inosi aguma yiyumvira wa wundi yapfa rero bisigura amahasa ni ibintu bimwe biguma biri yaba byanashoboka no gupfa bopfira rimwe ariko ubunye afise agahinda gakomeye cyane kubona ihasa giwiwe ritakiriho kandi kurundi ruhande ndabona undi mu braza ndabona no mu boss ndabona aratagasa ameze bien boss meze neza ego meze neza cyane sinzi nkamwe ko meze neza natwe tumeze neza turashima tumeze bien ariko wewe nubwo umeze neza kurundi ruhande ngaha anyari bitagenda neza kubwiwanje je mbona ko ni buhoro ego ni buhoro mugabo umeze neza ndashima ko kose ego kandi nongera nkakubarira ati pore sana kubura mutoyi wawe murakoze cyane ko nabuze mutoyi wanje ego ni bon n'urupfu nyene rwashitse imigambi y'Imana si mibi ego twese n'inzira ego twese niyo nzira twese niyo tuja menge batwakunda kubigira mu isigarira zina ntatanya abantu biza amashuri ibintu by'amasigarira zina baca bamenya ati ni isigarira twese tuzopfa ntawe uzorusimba ariko boss uraberewe cyane rikoti ryawe ari guza amafaranga yangana murakoze cyane murakoze ikoti giwanje nariguze 2,500,000 ego 2,500,000 ebana yofasha imiryango myinshi cyane nawe yashira ku gahuzu ariko n'amafime ndabona ntameze nabi cyane ameze neza cyane uri muri babandi mbe baguma bambaye amafime nubwo baba bari mu nzu bon je ndakunda amafime cyane ariko si buri kanya muhanda yambara mugabo nsohotse ndayambara ninje naho mbonye akazuba muhanda yambara ego niyo style wanje mu bisanzwe niyo style wawe niyo style y'aba boss cyane
so bro je rero nazaranye ngahanye n'uwo mutipe twakorera yarandonde yarambarira ati tiwe burya ko waramutse ushika ku kiriyo ciwacu ndagushaka umunsi umwe je tuzojane kwa grand frère wanje tushobore kuyaga imbere ya kamera vyose ibiyago vy'iwanyu muza kuyaga bihari buhuruka kubura mwene wanyu ubuze mwene wanyu nihe mpamvu yawe yaratumye ntushike ku kiriyo jewe impamvu jewe yatumye ntashika ku kiriyo kubera je sinari hafi siko je narumvise bon baranterefonye barambwira ati uhejeje gutakaza mutwe wawe kubura tu vois kubura ndavuga ati mutwe wanje waheye ati mutwe wawe mu bajye babiri b'amahasa hari umwe yapfuye ndavuga ati kweli ati ndavuga ati hasi rero ngaha ntihatari hama rero naciye mvuga ati bana reka jenzo manuka nganduke n'abandi wari usanzwe uri he jewe uwe gito gwe mugabo uwe gito gwe mugabo yobura gushaka ku kiro ca mwene wabo gute yari yibere mu mara yabwiwe kubera twe duhera tw'imisi miya aronsa amahera acahinduka akibagira iyo yavuwe mbakoza jewe reka kwanza n'uyu mupeti kubera jewe mukuru wiwe umva kwanza jewe kuba mukuru bica bisigura kuza kwica bene wanyu kandi bica bisigura atiza kwica bene wabo kandi ivyo bintu jewe ntavyo nkeneye kandi ivyo bintu jewe sinkunda umuntu ambeshera mu buzima ayo mahera yagiye gusorera abakobwa iyambara izo muzu aje nawe none kwanza ntimugwane ndabona agashavu ni kenshi cyane none kwanza abo bakobwa mbega nabahehe kwanza abagenzi bawe niba telefone yavuga ko uri mu bakobwa wewe barakubishe abantu mwirirwana soma mbike wabo twa telefone aranga kutwita bavuga ati azobaraza ni yaronka umwanya ni yaza kuva kuri abo bamaraya biwe nyumva jewe ico mbona siko je kwanza naciye mvuga ati jewe nzoza nganduke basi n'abandi uganduka gute woganduka nk'abandi kandi ari mwene wanyu ubura gushika ku kiganda nawe wifadikanye mu mabaro nk'abandi atari we wamwishe byo bavyagenze gute reka kwanza n'uyu mupeti kwanza kwanza ni je ndamukuru ariko n'uwo mupeti urumva ukuntu ariko aravuga afise agashavu nawe nyene kubona mwene wabo muvukana muri batatu mugafisha mwene wanyu umwe ariko hakabonekana mwene wanyu nimwe nawe wumva nguri mu buraya hari uri mu bindi bintu bitameze neza kwanza nyumva jenga ndafisa kwanza ndafisa akazi jengora akazi yokora ku busiti ko muza gutana akaye akora akazi ku busiti bon je kera kweri je novuga ko nakora akazi ku busiti c'est vrai siko mugabo rero aho kazi ku busiti nace ndaka bon basi narakavuyemo siko narakavuyemwo ndavuga ati reka hasi ngende kurondera ahandi kwanza basi yorondera umuntu afise amashuri 10 naho kazi ku busiti ari umuntu mwene wacu nyene mu miryango yakuriye akamushize mwene wanyu yarasanzwe akora ibiki akakoze ku busiti yari umusiti saa 10 yabatashe hakagomba runda carara gushika mwijoro ako kazi kamubujije gutaka kuza kukiriyo nakahe kandi wavuze ati mu minsi mike yakacaronka amafaranga yakuye amafaranga asigaye yambara nkuko n'umushahara ronka iyo koti ayo mahera yavuze atamahera arimo yogura iyo koti vyagenze gute kugira ngo uronka aya mafaranga urumva izi peti ega je reka rero ndabikubwira neza kubera je nga ndafise akazi je nkora mu bisanzwe akazi akaye ukora we udashaka ko ndakubwira nabi nawe nkuri akazi akaye sigara umusuma sonera nk'umu abakunze nyinshi mede rero jewe ico je novuga mu bisanzwe je ndabona ko uyu mupeti wanje agira ntuke umvise agira ntuke ikindi kandi je novuga ko biranshavuje cyane kubera kwanza cyambere cyane iki ashavuzwa n'iki yo umugabo w'igito ashavuzwa n'iki washavuye ariko yashike ku kiro ca mwene wabo ashavuzwa n'iki wirirwa mu bakubwa akazi nyabaki akazi k'ubusiti go tumudataha oya sakazi k'ubusiti je kwanza usigara umu drug dealer usigara umu drug dealer oya umva kwanza nyumva je cambere kwanza ico je numvise kuri mupeti wanje ariko navuga ati kwanza usanga ko ari jewe namutanze mu kuzimu
ni jewe gute canke usanga nyene akeneye ko ndamucorera nta kibazo nivyo keneye ndagucorera jewe nta namahera yawe nkeneye kuri uno mwanya jewe ico nari nkeneye waragitwaye kandi ibintu ntibitegezwa guhiranga umviriza bro jenga gabanyisha tubijane buke buke ibi bintu kandi ivyo bintu jewe birambabaje cane kubona ati mutwe wanje agira gwaye na jewe ariko bro yobona ati jewe ndamu kandi je biranshavuje cane mwe muravukana bro muravukana ariko je mbona ko nugushwana je nawe nituvukana muruvukana ashobora kumwishyira mwe tangwe kumwe kwanza we ndakubaze hagati ya je nawe ninde mukuru nawe uri mukuru jewe ubu ndagukonsidera nkuko ndagufata nk'uwe mu cameraman nk'uwe mu journalist ari ngaha we naco mariye mu buzima bwanje wewe bisigura twese ntacyo tumaze so bakunzi banyishu meje je ndiko ndayaga ngaha anye n'imiryango ibiri n'aba bantu bavukana mu ndimwe none bro ibi bintu by'iwanyu bimeze kandi rero peti yawe wewe hasigaye ko rero wewe ko ndaguhana neza kandi neza cyane ushaka nanje kunyisha nko kuyishyuwa mbere jewe umutwe wanje wagumye ushaka kunyisha nanje umviza bukuru umviza bukuru banze rindiri maze sindi shavu ndazi kubura ihasabye wawe ko bibabaje ushaka kunyisha nanje umviriza bukuru ana uyu ni grand frère wawe basi nyimba ivyo bintu tubijane buke buke basi dushishoze dutohoza amakuru turonka amakuru twumve kuyu unye natubwira amahera yo kuronka mu misi ibiri bayakuye no mudrag dealer asigara umusoma yibishinko yivye kuri banki yakuye he urabona bro tubare basi amafaranga komba narashitsi wanyu hajya mwahora muba kuri kajya kazo mwahora mubamo urumva umutipe arambara ati je n'impuzu je yambara ujya mutipe twambarana izi mpuzu nawe nyine nawe waharuza jewe cambere jewe ico je novuga umunsi ngenda nagiye n'abaseze bon sinabaseze mugabo nagiye ati bon basi navuze ati je ndagiye mugabo nzogaruka mubise je ndagiye mugabo yani ndashobora kuvuga ati aho kwanza hawakuwa wanajua kama naenda kwanza makazi seti alors ivyo je novuga je nagiye kurondera bon basi ubuzima mu misi ngaha ni misi ibiri mu mwanya aho hanze yogenda ata passport agira ni kwasi ugenda ata passport ugira passport ushaka kwiba kwanza no mupeti je passport je na bon basi amafaranga ya passport je nayakuye mu mukakazi kakandi kubusiti kubusiti ko yari inzu akabira atanga ratio muhira 60000 yaba yakuye mu passport bigenze gute bro ushobora kuvuga ngo wagiye hanze hehe ata passport ufise hanze ushobora kumara imisi 3 kaca wongera ukagaruka mu Burundi ufise itunga nk'iryo onye bro birumvikana abiskiriziki wa journaliste ndakubaze waje n'umutwe wanje kumufasha kunyagiriza icyaha je sinaje kumufasha kwagura mwagiriza umviriza bro umviriza hari so natawupige nimba kwanza ico cagihari umvise nimba munyagiza kwanza icyaha mugende ku butungane bwayo kandi tubi sasa